kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze mu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Umukozi wese wa leta afashwe n'isanganya ryabaye ryo ku mubiri canke iryo mu mutwe ngo hazoba afise uburenganzira bwo gusaba gukukuruka mu gihe yoba asigaje imyaka 10 y'akazi. Ni rimwe mu vyigiwe mu nama shikiranganje yakoranye muri ino ndwi. Ibindi murabikurikira murano makuru. Twose twibonekeje mu masegeza yo gutanga imisegetera mu myaka iheze ngo ubu twarakosowe. Ubu abajejwe igikorwa cyo gutanga imisegetera bakaba bavuga ko biteguriye gukora ico gikorwa atatunenge twibonekeje vyashikirijwe mu gihe hariko haratanguzwa isekeza ryo gutanga imisegetera mu ntumbero yo kurwanya malaria. Mu kanya ni muri mimwe ukwayo. Reka tongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Harategekanijwe ko umukozi wese wa leta agize isanganya ryaba iryo mu mutwe canke iryo ku mubiri ashobora gusaba gukukuruka mu gihe yoba asigaje imyaka 10 y'akazi. Akaba ari imwe mu vyizwe mu nama shikiranganje yakoranye muri ino ndwi. Prosper Ntawugwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta, akaba ari we yasomye icegeranyo gisozera iyo nama shikiranganje. Ariko harahindurwa ivyerekeye amategeko mu gushiraho amabwirizwa n'igitabo c'amategeko agenga ugukingira no gutegekaniza kazoza bene gihugu mu Burundi n'igitabo c'amategeko agenga akazi. Mu bihinduka ikizogira akamaro cyane abakozi ba leta nibwirizwa nimero 1/9 ryo kuwa 14 Ntwarante umwaka wa 2022 rihindura ingingo zimwe zibwirizwa nimero 1/12 ryo kuwa 12 Rusama umwaka wa 2020 rishinga igitabo c'amategeko agenga gukingira no gutegekaniza kazoza abene gihugu mu Burundi. Birakwiye rero ko hasubirwamwo ibwirizwa rigenga ibisata byo gutegekaniza amapansi y'abakozi ba leta, abacamanza n'abakozi bo mu rwego rw'ubutungane atari abacamanza bakukuruka, hamwe no kubategekaniza impanuka zituruka ku kazi kugira ngo riroranishwe n'amategeko ariko arahindurwa. Tugereranije n'ibwirizwa ryo mu 2010, muri iyi nteguro y'ibwirizwa harashizwemwo ibishasha harimwo nk'ibi bikurikira: igice gitangwa n'uwategekanijwe hamwe n'igitangwa na leta nk'umukoresha vyahora biharurwa mu manota, ubu bigiye guharurwa mu bice kwijana. Iyi nteguro y'ibwirizwa irategekanya ko umukozi yafashwe n'ubumuga bw'umubiri ashobora gusaba kuronswa ipansiyo itangwa imyaka itegekanijwe itaragera hagisigaye imyaka 10 kugira ngo akukuruke. Gusaba gukukuruka umukozi avyisabiye hasigaye imyaka 5 kugira ngo akukuruke ntibigishoboka vyemegwa. Ubu umukoresha azobanza kwihweza ko bikenewe canke bidakenewe ko akaruhuko gatangwa ku neza y'akazi. Amafaranga ya pansiyo yo ku kwezi azoharurwa ku buryo angana n'umushahara aherukiye ko gufata ku kwezi gukurikirana nuko yakukurukiyemo. Umukozi yivurije hanze y'igihugu azorihigwa, bishitse agapfirayo naho ikiziga ciwe kigatahukanwa n'ishirahamwe aziganirizamwo. Iyi nteguro irategekanya ibihano bihabwa umukoresha iyo urwandiko rwo kumenyesha isanganya rutakiriwe n'ishirahamwe ku mvo z'uko yacerewe kubimenyesha kubera ikosa ryiwe canke yabifashe minenego. Tubandanye nano makuru mu gisata c'amagara y'abantu. Utunenge twibonekeje mwisegeza ryo gutanga imisegetera mu myaka iheze ngo twaramaze gukosorwa. Tumwe muri utwo tunenge akaba ari nkaho hibonekeza ko imisegetera yabaye myinshi, ahandi naho akibonekeza ikena ajyayo. Muganga Cleophas Akindavyi harongoye akarere k'ubuvuzi ka Bujumbura Meri hakaba yabishikirije mu gihe hariko haratanguzwa icese isekeza rigiye gutangura ryo gutanga imisegetera mu ntumbero yo kurwanya malaria. Imisekeza riheruka ryo gutanga umusegetera twarabonye by'ukuri
utunenge duto duto twifuza yuko mwiri sekeza twoheza twamerera tukadukura. Hari aho mwabona hamwe habuze imisegetera, ahandi imisegetera yabaye umurengera. Novuga nti ivyo vyavuye ku kibazo c'uko hariho ingorane yo kuronka imiduga yunguruza iyo misegetera. Ugasanga hamwe iyo miduga yabonetse, ugasanga ahandi imiduga ntayihari. Ico rero twibaza yuko mwumvise ko hariho PAM izodufasha kunguruza kandi igaheza igashikana iminsi ibiri imbere ku masite aho ibyo bikorwa bizobera, ikashikanayo imisegetera mbere yaho. Nibaza ko ico gikorwa iyo ngorane itazosubira kuba, yuko hamwe usanga hariho imisegetera kuko uko babuze imiduga yo kuyunguruza ugasanga ahandi yabaye umurengera. Tubananye hano makuru, intwazangabo zo mu gisirikare c'u Burundi 30 nizo zaronkejwe impapuro zerekana ko bakurikiranye inyigisho bise mu gifaransa commandement bataillon d'état-major. Umukuru w'ibiro bikuru vy'intwazangabo General Premier Niyongabo akavuga ko bizofasha izo ntwazangabo gukorera neza igihugu cabo. Sheila Irambona. Umudiho w'ingoma niwo watanguye ivyo birori byo guha amasertifika intwazangabo 30 bahejeje guhugurwa mu ishure rya Commandement Bataillon. Mu ijambo ryiwe umukuru w'ibiro vya gisirikare Prime Niyongabo akaba yamenyesheje yuko iryo hugurwa rizobangira akamaro ku ntwazangabo kuko rizobafasha gukora ibikorwa vyabo vya misi yose. Iryo hugurwa ritangwa na rino shure rirakomeye kuko riha intwazangabo akaryo ko guserukira igihugu mu bikorwa nk'intwazangabo y'igisirikare c'u Burundi. Akongera ko iryo hugurwa ritegurwa n'ubushikiranganji kugira bakomeze umwuga wabo. Intumbero y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukomeza akazi kacu duciye mu mahugurwa. Ni naco gituma iryo shuri ryahawe uburyo bwo guha intwazangabo inyigisho zibereye kugira batanga ibikorwa vyiza umwanya wose n'igihe cose. Tukabamenyesha ko izo ntwazangabo 30 zamaze amezi 5 muri iryo shure rya Commandement Bataillon. Tubandanye nano makuru, aho isabukuru ry'ururimi rw'ikirundi ryateguwe kuva kwigenekerezo rya 11 gushika kwigenekerezo rya 13 kuno kwezi k'umunani. Icivugo c'uno mwaka kabari ikirundi cacu itunga ryacu. Urirongo yakavuga ko iri sabukuru ritunganijwe mu ntumbero yo gukaburira agatima ko gukunda igihugu. Twakoranije rero mu ntumbero yo kugira ngo tubamenyeshe ko twimirije kugira incuro igira kabiri y'isabukuru igihugu. Iyo rero ikazoba ku magenekerezo kuva ku genekerezo rya 11 gushika rya 13 Nyandagaro uyu mwaka. Ikazobera mu bibanza bitatu. Umunsi wa mbere izobera mu ntara ya Ruyigi, umunsi wa kabiri ibere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hariya ku kigo ndangakaranga Musée Vivant. Hanyuma umunsi wa gatatu ibere muri tsinda rya gatatu rya kaminuza y'u Burundi ahijya mu Gihosha. Zobigizwe n'ibikorwa vyinshi tuzakugaruka ko kimwe cyose, ariko muri make izobigizwe n'amahiganwa ashika kuri 3 mu bijanye n'imico n'akaranga ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama y'ikirundi. Yongera igigwe n'ivyigwa n'abahinga kuri ivyo nyene. Ivyigwa bishika kuri 6, bitatu bikazobera kuko ndangakaranga Musée Vivant ku muhingamo mu giteramo c'ikirundi kizohabera, hamwe na bitatu bizobera mu ishure mu itsinda rya gatatu y'ishure rya kaminuza École Doctorale. Turazi neza yuko ibijanye n'akaranga, ibijanye n'imico y'ikirundi, ibijanye n'ururimi rw'ikirundi ugwaruka rukeneye kubimenya. Uravye no munsi ivyo ugwaruka mbere n'abakuzi usanga bariko barandika cyane kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, biraboneka neza yuko bakeneye kumenya icarico akaranga ku Burundi, bakeneye kumenya icarico ururimi rw'ikirundi,
ingene rukoreshwa ubutunzi bwabwo bakeneye kumenya ico imico kama twarabaronderera abahinga ivyigwa bitatu navuze kandi n'ivyigwa bizomara umwanya kandi bazoronka n'akaryo ko kubabaza ico batazoba batahukiwe. Aha rero nohamagarira mbere gwaruka cane cane abanyakaranga bamwe bakora indirimbo bamwe bandika ku buhinga ngurukana bumenyi ku duteleviziyo duto tumirira kuzoba bahari kugira bumve ico umurundi ashobora kuvuga cyangwa adashobora kuvuga ikirundi nyaco cyo kama ikirundi utegerezwa kugenga ubuzima bw'umurundi niyi. Amakuru y'uno munsi hano arangiriye, ariko imbere yo kubasezera reka twifurize urugo ruhire mugenzi wacu Nicole Ninahazwe yashinze urugo uno munsi n'umushinga ntawe we Bertrand Hasaba umutima. Radio Televiziyo Isanganiro rero ikaba ibakeje inabifurije kugira urugo ruhire. Ni hano duce turangiriza hano makuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyakurikira, nshimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro vya Televiziyo Isanganiro birabandanya. Isanganiro.